Turi kwigenekerezo rya cenda Rusama mwaka 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize. Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo kwirukana abanyamahanga bose badakwije ivyangombwa mu gihugu c'u Burundi. Kuri bamwe ngo iyo ngingo nta kindi kihishije inyuma atarukwiba amatora yo mu 2020. Abanyagihugu b'abarundi ntibemerewe gusubira gukurikira amaradiyo yigenga kuko ngo aya adashigikiye ibikorwa vya leta. Muri ano makuru yacu turakurikira Alexandre Niyungeko arongoye urunani rw'abamenyesha makuru UBG. Muyavugwa mu makungu naho muri Afrika y'Epfo umugambwe ANC wa Nelson Mandela niwo uri imbere mu matora y'abashinga amateka. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politike. Ingingo yafashwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi yuko abanyagihugu bo kwima amatwi amaradiyo adakurikiza ivyiyumviro vya leta ngo n'ingingo iteye kubiri n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi n'amakungu. Ibi bishikirizwa na Alexandre Niyungeko arongoye UBG aho abona ko seni idafise ububasha nabuke bwo kubuza abanyagihugu kuronka amakuru. Tumukurikire. Iyo abatwari mu kindi gihugu atari Burundi iyo mvugo yo bitangaje cyane gose nuvuga mbere batani kibanza yo bifise ku muntu yitwa ko aserukira urwego nk'ubwo gwitwa ko ari urwego rwigenga rujejwe amatora, ariko kubiba mu Burundi nuvuga ntibitangaje na gatoyi kuko uzi biriko birakorwa mu Burundi kuva aho ingendo yo guhonyanga amategeko ariyo asigaye ari intumbero. Umuntu yemerwa n'ubuzi guhonyanga amategeko n'ubuzi gutukana n'ubuzi kurenganya abandi. Inyifato nk'iyo rero imvugo nk'iyo yo kuvuga ngo nta ngo birabujijwe ko abantu bumviriza ibimenyesha makuru bivuzwe n'umuntu na cane cane vyitwa ko yiza amategeko ni ibintu bitangaje cyane. Ariko nkuko nabivuze ntibitangaje kubiba mu Burundi kuko turazi neza yuko nabo baba barize ntawuzi ivyo bizi iyo babitaye. Ico navuga gusa nuko nagira nibutse Anastase yuko yihenda cyane gose adashobora kubuza ko amakuru ashobora gucanka abantu bashobora kuronka amakuru kuko ni henshi vyageragijwe nivyo ingingo zirafatwa zo kubuza abantu kumviriza ibicanke bari biriya. Ico no kubwira co kimwe nuko ahubwo ico abantu uri kurababuza ngo ntimusubire kumviriza ya bagira bati ahubwo reka twumvirize turabibiriyo. Je rero ico no vuga nuko abantu abarundi eka nabandi bakeneye amakuru batokumviriza uwo mwangushi kuko niko no mwita ahubwo bokurikira amakuru kuko uye muri kino gihe mu myaka tugezemwo amakuru kuronswa amakuru ni nkuko woba uri kuraronswa imfungurwa kuyabura naho ko bari nkuko burizo mfungurwa murumva ko ari kibari kintu gihambaye. Nuvuga rero ko ivyo no guhonyanga uburenganzira bw'umuntu kuronka amakuru ayari yose no guhonyanga ubwigenge bw'ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru. Novuga ko nuguhonyanga mbere nibyirizwa rishiraho umugwise ni kuko iryo byirizwa novuga mbere ko ari nuguhonyanga nibyirizwa nshingiro kuko ibwirizwa nshingiro rirubahiriza umuntu wese mu bwigenge bwiwe n'uburenganzira bwiwe bukuronka no gushikirizwa amakuru. Ngo ntaho vyakabaye ko n'umukuru w'igihugu ategeka ko abanyamahanga bose baba mu gihugu c'u Burundi badakwije ivyangombwa vyo kuhaba ko bosubizwa iwabo. Maître Gustave Niyonzima aharanira agateka kazina muntu akavuga ko atayindi mvo yihishije inyuma ataruko amatora yo mu 2020 yotsindwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuko ngo ni imbere y'amatora yo mu 2015 ariko vyagenze. Tumukurikire. Ubwa mbere na mbere nomenyesha yuko ari ibintu bigayitse, ari ibintu biteye kubiri n'amategeko. Ikindi naco nuko ivyo bintu vyigeze kuba mu 2009
imbere yuko amatora aba yo mu bihumbi 2010 ugasanga umunyamahanga uwo ari we wese afatiwe ahari yaba ku kazi canke ahandi bakamutwara ku nguvu bakamashikana ku mupaka. Rero ico novuga yuko ibwirizwa shingiro ryo mu Burundi riraha ukwigenga kw'abanyamahanga co kimwe n'abarundi bo muri ico gihugu, kandi iryo bwirizwa shingiro nyene rigaha uburenganzira abanyamahanga ko bategerezwa gukingirwa ku rugero rumwe nk'ugo abanyagihugu nyene bo mu Burundi. Rero tukabinobanamwo iyindi ntumbero ya politike, ubutegetsi bw'Ibujumbura bukabona ati abo banyamahanga himirije kuba amatora, reka tuze dukora ivyo dushaka, abatavuga rumwe na leta tubakorera ivyo dushaka atacamira. Ikindi naco nuko babikeka yuko boba bafitaniye ubushuti hamwe n'abandi bantu batavuga rumwe na leta bakababuragiza no kugira batange ico no kwita ubutumwa kuri uwo wese atavuga rumwe na leta ati raba n'abandi ivyo tubakoreye ati ejo bundi namwe bizobuko. Rero nkabona nti ikintu kibabaje cane muri ivyo nuko Burundi bwateye amasezerano amasezerano mpuzamakungu ku migenderanire y'ibindi bihugu, ico twita integration regionale, yaba muri ibi bihugu vya EAC, yaba mu bihugu vy'ubumwe vya Afrika, amasezerano mpuzamakungu ajanye imigenderanire n'ubutunzi n'ibindi bihugu kugira bino. Rero tukabibonamwe tuti mbega baja muri ivyo bakirirwa baravuga yuko twese uko tubibona hanze ariho hari ico bita racisme mu bantu b'abazungu banka birabure. Natwe nico kimwe turiko dukora nk'ivyaha abandi duhora tubibona, abantu bagenda n'amato gusaba ubuhungiro bakabankira mu bihugu vya Buraya. Rero natwe tukabona tuti ubwo Burundi bwagiye muri ayo masezerano yose twagiye turavuga bugira ikintu n'igihushane cacu, kandi ivyo vyose nabivuze biteye ko biri nibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateye kibikuma arico twita Déclaration universelle des droits de l'homme, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'ibintu vyose rero biza bihonyanga gateka kazi na muntu bihonyanga nayo mategeko tukabibonamwo rero imvo za politike gusumba ibindi. Tukiri mu bijanye na politike nyene, leta y'u Burundi yaratanguje isekeza ryo kunyaga abafunzwe bagirizwa gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Umugwi washizweho ukaba watanguye gukora ibikorwa kuri uyu wa kane, aho wafashe amatungo ya General Cyril Ndayirukiye. Kuvyo muganga Yohani Minani arongoye Senarede avuga ko atana hamwe mu mategeko y'u Burundi hari inyagwa ry'ibintu by'abafunzwe. Kubwiwe ngo ubwo n'ubusuma bwenyuje bwatunganijwe na leta ya Petero Nkurunziza. Ibyo biriko biraba n'ubusuma nk'ubundi. Leta iharubu sinzi byayifashe ibuhohi iranyomoje irarenga ingero mu kuja mu by'abantu ngo barabifashe ngo barabyihagiye n'ubusuma, kuko nta tegeko na rimwe riri mu Burundi rivuga ko upfunzwe ku caha icari cyo cose baca bamunyaga ibyiwe. Tana hamwe byanditse bamenye ko ibyo barimo barakora bazovyishura. Ntankeka bashaka nibarabire ku bategetsi bandi mu bindi bihugu bagagaza bakigira surivu bakigira ibimana bagakora ibyo bashaka bagakora ibibi byose bakorera bene gihugu baraye byabashikiye nabo nyene ruriya abandi rutabibagiwe. Noneho abo bose bapfunzwe cyangwa barahunze bapfunzwe kumvo za politike, henshi bagiriwe irementanya, henshi abari gupfungwa nawo nyene barimo barafunga abandi. Rero iyo abanyaga batanze kunyagabo nyene ku busuma bwinshi bagize, ku bwicanyi bwinshi bagize, ariko baca umugani mu Kirundi ngo Imana ihora ihoze. Abo bose barimo baranyagwa ntibagire ubwoba ngo barimo baribwa kuko byose ntibihera, kuko ibyo barimo baranyagwa ntibizohera, nibyo n'ibyasambuwe navyo nyene ntagirurira, kuko abarimo barabikora bose bazovyishura.
Mu bijanye n'amagara y'abantu naho ingwara ya malaria ni ingwara ihitana abantu benshi ku isi na cane cane abakenyezi bibungenze n'abana badashikana imyaka 5 bikaba vyavuzwe na Joseph Butore icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuri uyu wa gatatu aho hari haramutse hahimbazwa umunsi mpuzamakungu ugira 12 wahariwe kurwanya malaria kubwiwe ngo haruhande yo gutanga imisegetera n'ubuvuzi ku bagwayi ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukwiye kwigisha abanyagihugu kugira isuku hamwe no kwihutira kuja kwa muganga igihe umugwayi afashwe. Indwara ya malaria ari indwara iragishinga Burundi n'amakungu ari naco gituma amakungu yahisemwo guhimbaza uyu munsi kuri iki civugo ndiyemeje kurandurana n'imizi indwara ya malaria. Amaraporo atangwa n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kandi umushikiranganje yanabigaruseko arerekana ko malaria ikivugwa ngaha mu Burundi. Hani wacu n'ubu malaria niyo ndwara izubwa mbere muzikunda gusinzikaza amagara y'abene igihugu na cane cane abakenzi yibungenze n'abana batarakwiza imyaka 5. Malaria niyo ndwara nkuko mwavyumvise ihitana ubuzima bw'abantu benshi gusumba izindi ndwara. Gutanga imisegetera no kuvura ntibikwiye kugira ngo turandurane n'imizi iyo ndwara ya malaria. Naco gituma dusavye ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanyikiza sida kubandanya amasekeze yo guhimiriza kubijanye no kwikingira malaria biciye mu gukoresha neza imisegetera duhabwa, kugira isuku aho tuba no kwivuza tutarasinzikara. Tubahamagarira kandi gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira kamo gashikire bose, hajemwo n'ubu buryo bushasha bwo guhanahana amakuru biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bimwe twita amarezo sociaux, ubutumwa bugufi SMS mu matelefone, amaradiyo n'ibindi bimenyesha makuru. Turangiriza n'amakuru yacu kuri noncamake. Umugambwe wa Nelson Mandela uri ku butegetsi mu gihugu ca Afrika y'Epfo uri imbere mu matora y'abashinga amateka yabaye kuri uyu wa kane. Mu majwi yaramaze guharurwa gushika ku muhingamo w'uwo munsi uwo mugambwe wari ufise amajwi 58.65 kwijana. Umugambwe usanzwe ari wo kwizigenza mu itavuga rumwe na leta Alliance Démocratique niwo uza ubwa kabiri ku majwi 26.49 kwijana. Ukaba uri imbere cyane y'umugambwe wa Julius Malema uharanira ubwigenge mu vy'ubutunzi waronse amajwi 8.7 kwijana. Mu gihe ayo majwi yoguma gutyo naho yoba ahaye intsinzi wo mugambwe wakuye intwaro yakajyanisha miryango apartheid yoba igaragaje ko uwo mugambwe watakaje inguvu cyane kuko wari waronse amajwi 62.15 kwijana mu matora nkayo yabaye mu myaka 5 iheze. Ikindi naco nuko ayo matora yerekanye ko abanyafrika y'Epfo batagihurumbira amatora kuko amatora ubu yitabwe n'ibice 65 kwijana mu gihe ayaheruka mu 2014 yari yitabwe n'ibice 73 n'ibice 48 kwijana. Ni kuri no nkuru dusozereko ano makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.